Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabaramukije. Kaze mu kiganiro ku KIVI cyo kuri uno munsi tuza kubayagira ahanini kubijanye n'inyigisho nyenicubahiro umukuru w'igihugu yatanze ku ndongozi hamwe n'ugwaruka bo mu ntara ya Gitega zibakaburira gukunda igihugu no kwitaho ibikorwa vy'iterambere. Mu rugendo yagize mu ntara ya Gitega nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye yararonse akaryo keza ko kuyaga n'ugwaruka ruva mu makomine atandukanye agize iyo ntara. Muri ico kiyago cabaye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 4 Rusama, Sebarundi yasavye ugwaruka kudahanga amaso ubuzi bwa leta ariko bakoresha ubumenyi bahawe mu mashure babushire mu bwenge kugira ngo biteze imbere. Muri ize rero fondamentale barayikuye kwiceyi acazindi terume ngo mbega wiguze ukora iki ngo ko mbona nabahejeje bari mwibarabara. Ivyo ntivyavuzwe n'ubu biravugwa hamwe hamwe ngo mbega wiga ngo bize bikumarira iki ngo ko mbona nabize bari mwibarabara. Shaka ubihebe. Urumva ko kubera iki mu mutwe ngo wiga uzuba umufonctionnaire. Dore twiga kuba abafonctionnaire ntitwiga ivyigwa, twiga kuba abafonctionnaire. None ubwo igihugu turakizi carico kugira ngo wishiremo yuko imiliyoni 12 mu Burundi zose zizoba abafonctionnaire. Aho ntuburi kijuju ubwenge ntubuzi namba. Nuva n'igihugu ntubuzi carico. Haba engineer mu bwubatsi bangana iki urazora bako yigira yemvanta akazu keza presentable agomara aba muri service twize inzu ya 4 chambre de la salon yoba kuku agacaja gutirisha muri service aho yofashe burya bwenge yize burya bumenya kabushira mu bwenge agaca sohora akantu kiwe cyari mu engineer maze kuha escalier hari engineer ramunani engineer civil ntabwo ashaka escalier imeze uku ngo iyo ntibaho koma kandi nzi kwibaho ngo ntibishoboka ndabwira ngirira escalier imeze uku ndayikeneye imeze uku arandahira ararengwa nca ndagenda umunsi wenca fotora inzu hanze ifise iyo escalier ndamwereka iyi escalier nise ngiye ntibaho genda ugira ibiharuro rero none ntiwize ibiharuro wapi aho wumva ubwenge baburiyo ubumenyi buriyo mugo bwenge nta buriyo. Umukuru w'igihugu arongera agatera kamo ugwaruka kugira umutima wo gukunda igihugu ntibifate nk'abacangero na cane mu gihe bahejeje amashure. None ni mumbarire mwese muramviya uzahumva gwicompa nkaba mu Faransa nkaba muri Etazi yo hari akandi kantu rero kakajojo muramvuga bw'ubujojo tugira. Iyo mvira urize mu Burundi uri umwana kabisa bimwe navuga rero ubumenyi kabisa n'ubwenge warahevye urashiramwo ubaye igihanganje uhejeje secondaire leta igacivuga ati umwana tumufasone azoteza imbere igihugu leta igaciye kubita bourse gacuja kwiga mu Faransa cyangwa muri Amerika uhejeje umwana w'incabwenge abafaransa baracavuga ngo mbe mu Burundi ngo umudogiteri ahembwa ngahe mu Burundi rego umudogiteri nta n'amadolari 500 ahembwa igumira hasha twe tuzokwihera amadolari 5,000 ngwego ndarosa aho nzohembwa meshi wibagiye wa mutahe wose bakurihira uciyuja kuvura ubutigeze ashiramo umutahe na gatoyi kuko gusa kubwengwa guhemba meshi mbwira utanihe no mu mercenaire umucangero iyumvire rero ko umucangero mu gihugu cyawe c'abavukiro. Muri ico kiganiro bamwe mu gwaruka gwabaye abahizi mu gukoresha ubumenyi bwaronse mu mashure mu kwirangurira imigambi y'iterambere gwari gwatumiwe kugira ngo gugurura amaso abandi bijukire kurangura imigambi y'iterambere. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ku munsi wa 5 igenekerezo 7 Rusama
yaraganiriye kandi n'indongozi z'imvukira y'intara ya Gitega. Aha akaba yaboneyeho akaryo ko guhamagarira abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo basezerere ingeso yo gusega. Ubukene buraha mu mutwe ntiburahandi kubera uko kuntu twamenyereye gusega mpa urumva umuvugo tuzokwama mpa gushika mfe. Hari igihugu bavuze ngo giheruka kuduza umushahara 300%. Le premier me badugije umushahara 300%. Baci avuga ko bazoca bahembwa miliyoni 10 na zingahe. Umufonctionnaire urumva azohembwa make ni miliyoni 10 na zingahe. Mugabo baca bavuga yuko ayo mahera angana na 5000 francs. Kaza umva umuntu havuze ko mu Burundi ifaranga ritagira agaciro. Akarira akabwira n'abanyamahanga twe twaragowe ngaho ubona ifaranga ryacu ntirigira agaciro. Nari mpoze kugira ifaranga rigira agaciro ko ari iki? C'est la production. Ugacushora. Jewe ikibazo nabanda kubwira nti jewe ndazi ko ifaranga ry'u Burundi rifise agaciro. Ingorane dufise nimwe ntiturarijana ku isoko mpuzamakungu. Murarijana ku isoko mpuzamakungu murabe ko ridafise agaciro. Niho muzobimenya. Twese twariyugaye nitubona ingene ifaranga ry'u Burundi ryoja ku isoko mpuzamakungu. Byaratunani. Kubera iki tuzi ko amahera ari bijya bipapuro. Nituzi ko amahera egare richesse ubufise. Genda mubaze ikinshasa muti ikiro c'inyama y'inkoko kigugwa ngahe. Ijyango ni munsi ya $20. Ikiro c'inyama y'ingurube mwibaza idashikana $30. Ngahe ikiro c'inyama y'ingurube nangahe tuje hajya hiki. Kubera mutazi guterura ico kiro c'iyo nyama ngo mukijane kinshasa. Genda mubaze rijya voka gipita i Dar es Salaam yo rigugwa. Kandi bayita amapita uko nyene i Dar es Salaam ni Nairobi arashikayo. Muga mwarananiwe kuyajanayo. Umukenya cyangwa umutanzania yazanye remorke agaca hitana amavoka kuzuza ijya kontenere mwapakuruyemwo ivyo mwe mwaguze agaca agenda agashora i Dar es Salaam. Mugamwe byarabananiye kuri remorke igiye gupakira ibintu i Dar es Salaam igenda itwaye amavoka. Mugahe mvuga ngo ifaranga ntirigira agaciro. Hari cyane ku isoko mpuzamakungu musanga ntirigira agaciro. Aca bo ifaranga ntirigira agaciro kubera iki? Kubera gusega twebwe dukeneye guhabwa ntidukeneye gutanga. Wamenyereye gusaba ibiva inyuma wewe nturigera wiga gutanga. Duhinduke rero dutange. Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyibagiye kandi gutera kama abarundi bose kwirinda ivyotuma Uburundi busubira mu njyane. Ati turaga abana bacu ivyiza ntibaze bace mu bihe bibi nk'ivyo twaciyemwo. Ivyo yabishikirije ku munsi w'Imana igenekerezo gicenda igihe ari kumwe n'umuryango wiwe yararamutse yifadikanya n'abakiriso bo muri paruwasi Muramvya mu nkuka y'imisa. Turi mu bihe bitoroshe. Novuga nti turiko turisanasana mu mitima kuko twaciye mu bihe bigoye vyarimwo amabi menshi. Uno munsi rero tugeze mu gihe tuvuga cyo gusubiza hamwe twese tukiyambura ico cyaha cakahise tukaciyambura tukabona uno munsi benejo heza. Kugira rero bikunde twese tubanza kugaya ako kahise kabi kacu tugahindukira tukaraba inyuma twese hamwe turabarundi kuko twari twariyibagiye yuko turabarundi. Nama ndaciyumvira cyane ntivyumvikana ingene abarundi dutora indongozi kitwa Sebarundi mugabo ntitwumve ko turabarundi turi mu muryango umwe. No kubera shetani nyene yigabiye isi mugabo akahise kari katugiriye nabi turibagira. None rero uno munsi twigira inama yo kuraga abana bacu ivyiza ntibaze bigere babona ibibi bijya twe twabonye muri kahise. Ko muri ako kahise abarundi benshi twari twarabaye bipfa mutima. Reka ubwo bupfa mutima twese tubuhambire hamwe. Twese tubone ko ari bubi. Tugire uwo mutima wo kumva ko turi umwe hanywe bibi bya twese gutyo duca dukundana turiko tugwanya ivyo bibi.
none rero kahise kacu kabi twese tukabone cyo kimwe duce twigirira rero tureme akubu keza no gwaruka rwacu ruze rukurire mu vyiza twirinde ibituma dusubira kuryana. Muri urwo rugendo yagize mu ntara ya Gitega, Sebarundi yararongoye ibikorwa vy'inama nshikiranganje vyabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu, aho hizwe integuro z'amategeko 9 hamwe n'utuntu n'utundi. Aho hakaba hari ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 5 Rusama. Umukuru w'igihugu yarahaye kandi umubonano umushinga ntahe Masahiro Imayi aserukira igihugu c'Ubuyapani mu Burundi. Aho hakaba hari ku munsi wa 4 igenekerezo rya 6 Rusama. Ahanini rero bakaba baganiriye ku bijanye no gusubira gutanguza ibikorwa vyo kwagura ikivuko ca Bujumbura vyari vyarahagaze bivanye n'ikiza coronavirus. Baganiriye rero ibijanye n'ingene iyo migenderanire boyikorerako kugira ngo igende itera imbere. Aha bakaba bagarutse ku bibazo hanini bishimikiye ku nyubako rusangi. Aha novuga ibijanye n'umuyaga nkuba, ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Aha akaba yanamubwiye ko abahinga b'Abayapani basanzwe badufasha mu kubaka cyangwa mu gusubiramo ikivuko c'Ubujumbura ko bagiye kuzogaruka kuko murazi ko bari bagiye kubera cakiza COVID-19. Aha rero nyine icubahiro umukuru w'igihugu yamushimiye kuri urugendo yagize kugira ngo nanone bicarane bavugane ingene ivyo bihugu ko ari bibiri vyotera bija imbere mu bijanye no gufashanya hagati y'ivyo bihugu vyacu Ubuyapani n'Uburundi. Nino ngaha rero duciye turangiriza kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi naho ubutaha.